hama kandi mu mata acagwiza ca cumi bita sodium, cumi bita sodium cateza kuba ku rugero rutoya kuko mu bimera ni kuvuga ngo sodium iba ari nke ariko potassium ikaba igwiriye. Ibyo bica bituma umutima ushobora gutera neza cyane. Ariko iyo mu ngaburo y'umuntu nko mu mata, mu nyama, mu magi, ibyo biragwije cyane cunyu bita sodium. Ibyo bintu bibaye umurengera bica bituma umutima ushobora gutera unyaruka cyane, cyo bita mbere kugira ya zangwara bita hypertension artérielle, zangwara zirangwa n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, cyane se yononekara ry'imitsi, cyane se ingwara z'umutima zindi zitandukanye nk'icyo twokwita infarctus du myocarde, cyane se angine de poitrine, cyane se ingwara zitandukanye z'umutima twokwita affection cardiovasculaire. Tuvuze alcool benshi barayitiranya, benshi bibaza yuko alcool ari iva mu bifungwa bihinguwe nk'ibiyeri, kuvuga inzoga zitandukanye za Heineken. Murabona inzoga abantu bahingura zikaba zirimo alcool. Mu bisanzwe umubiri wacu urakeneye alcool. Alcool rero twozishira mu migwi ibiri mikuru. Hariho ico bita alcool endogène, ni kuvuga ngo ni alcool umubiri ushaka kwihingurira biciye mu gitigo. Igitigo rero cyasha guhingura alcool. Alcool umubiri uhingura niyo twita alcool endogène, umubiri uhingurira cyane igitigo. Hama kandi hakaba hariho na alcool exogène. Iyo alcool rero exogène ni alcool umubiri utawahinguye mugabo yo iboneka ihinguwe na cyane ivuye muri bya biyeri, ivuye muri za nzoga zitandukanye abantu bihereza mu mivinyu itandukanye, aho haragwiriyemo alcool. Iyo rero alcool bita endogène iraboneka mu byamwa bitandukanye no mu binyantete bitandukanye, na cyane nko mu mihwi iragwije cyane alcool. Mu biharage byumye biragwije cyane alcool, cyangwa se levure de la bière. Hariho ibinyantete bita levure de la bière nayo nyene iragwije cyane alcool. Hariho ikindi kintu bita ikinyantete bita orge nayo nyene iragwije cyane ibyo bintu bita alcool. Ingano nazo ziragwije cyane alcool. Byiza rero alcool umubiri ukenera simpaka umuntu arinde kuyikura mu nzoga, ahubwo umubiri urasha kuyihingurira, no kuvuga ngo uyikuye mu byamwa, mu binyantete bitandukanye, hose umubiri urashobora kuyironka. Iyo alcool rero exogène iyo rero imaze kuboneka ivuye na cyane muri bya binyobwa bitandukanye, no kuvuga ngo ishobora kuboneka ari umurengera. Abahinga n'abashakashatsi berekana ko alcool umubiri ukeneye niburi itoba irenze alcool ishobora kuba iri mu karahuri kamwe. Byiza rero umubiri urakenera alcool, ariko alcool umubiri ushobora gukenera simpaka alcool ivuye mu nzoga, mu bintu bitandukanye narijya yoyo ifise ibyo yica mu mubiri w'umuntu. Nk'akarorero imaze gushika nko mu gitigo, iyo alcool ni kuvuga ngo hinguwe ivuye mu nzoga, ni ukuvuga ngo igitigo gica kiyihinguramwo ubundi burozi butandukanye bushaka konona umubiri, cyo bita astardeide deshydrogenase. Astardeide deshydrogenase ni ibintu bishobora konona igitigo ku rugero rudasanzwe, na cyane twoshira katuzo ku bijanye n'iyo nonekara cyangwa se itosekazwa ry'amagrande abiri atandukanye, nk'icyo twokwita n'utuntu tumeze tumeze nka organe, ni nka organe ko no bivuga isanzwe dusanzwe turi mu bwonko, icyo twokwita hypothalamus hamwe na hypophyse. Ni ukuvuga ngo irasha gutuma hypothalamus n'agahimba kaba kari mu bwonko bita hypothalamus, ako rero niko gasanzwe gafasha kugira ngo gashe gukabura grande cyangwa se akandi gahimba kari munsi gato cyane y'ako gahimba bita hypothalamus bita hypophyse. Hypophyse nayo niyo ijejwe gukomanda
ni ukuvuga ngo amagrande atandukanye mu mubiri kugira ngo ashobore gukora ibikorwa byayo neza. Iyo rero umuntu aguje cyane ikinyobwa kiguje cyane inzoga bishobora gutuma ako gahimba kononekara cyane kakaruha mbere bigatuma kadashobora gukora ibikorwa kajejwe neza. Wanashaka nko ku bantu b'abagabo bakunda kunywa inzoga cyane, murazi neza yuko hashobora gukenerwa ibintu by'inkaburamubiri bihinguwe naho gahimba bita hypophyse, na cyane cyane icyo twokwita inkaburamubiri bita dopamine, acetylcholine hamwe na norepinephrine. Ibyo nibyo bijeje kugira ngo bishobore gutanga amakuru kugira ngo amatengatwa nko ku bantu b'abagabo ashobore guhingura nk'inkaburamubiri cyangwa se hormone bita testosterone, nayo ishobore gufasha mu gutuma amaraso ashobore kurundagirana mu gihimba kirondoka cy'umushinga ntahe, hama umushinga ntahe ashobore kurangura amabanga bubatse neza. Iyo rero bishitse umuntu akaba akunda gukoresha cyane inzoga, bica biza gutuma kagahimba bita hypophyse kadashobora gukora neza. Ikindi naco iragenda igahanagura za nsanganyangaburo twababwira zikenerwa mu mubiri w'umuntu, na cyane cyane nk'insanganyangaburo yo mu mugwi wa B, mu insanganyangaburo zitandukanye zo mu mugwi wa B ziza gufasha kugira ngo ako gahimba kagire ingufu. Ibyo nabyo twari kubisanga mu binyantete nko mu ngano, mu bigori, mu masaka, mu binyantete bitandukanye. Ariko iyo rero ugiye kubironka ubikuye mu nzeye mu binyobwa bitandukanye, urumva yuko no mu binyobwa rwanashaka nta nibirimo, na cyane cyane urumva yuko nk'inzoga iyo yagiye yononekara imbere ikanahanagura za nsanganyangaburo zo mu mugwi wa B zari zifitiye akamaro ubwonko, na cyane cyane agahimba bita hypothalamus hamwe na hypophyse, bifise ibikorwa bikomeye cyane bihambaye bishobora gufasha umubiri w'umuntu. Mbega ni iki gishobora imyitozo ngororamubiri ni ukuvuga irafise nayo icyo ishobora gufasha ni ukuvuga ngo ku muntu irashobora gufasha ku magara y'umuntu, kuko igihe uriko urihereza ibifungurwa nk'akarorero twavuze ku bijanye n'ibinure na ndemamubiri. Iyo umuntu ariko arakora imyimenyerezo ngororamubiri nk'uko umuhinga umwe yanditse igitabo bita Croquer la vie yavuze ngo nous avons tous des médecins, c'est la jambe droite et la jambe gauche, ukuguru kw'iburyo hamwe n'ukuguru kw'ibubamfu. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ariko aragira imyimenyerezo ngororamubiri birafasha ibikorwa byinshi cyane. Mbere n'amajambo biratuma umubiri ugororoka ukamera neza, bigatuma mbere n'ibihimba bitandukanye by'umubiri bikora. Ikindi naco ku bijanye na alimentation biraza gufasha nk'akarorero birashoboza igitigo kugira icyo bita combustion, gushobora gufasha igitigo gushuha kugira ngo gishe guturira ibifungurwa kihereje, nk'akarorero ibinure hamwe na ndemamubiri umuntu yihereje kugira ngo igitigo gishobore kwihinguramwo ibindi bikoresho, kuko igitigo hagiya ni nka izine ikomeye ishobora guhingura ibikoresho bitandukanye bikora mu mubiri. Birashobora gutuma igitigo gikora neza, hama kandi bigatuma na ya mavitamine za nsanganyangaburo bya bintu byose umuntu yihereza bishobora gushika mu bihimba bitandukanye, hama kandi bitashoboye kwiherezwa ibyiherejwe ngo bitashoboye kwinjira mu maraso cyangwa se bidakenewe bishobora gusohoka par transpiration mu kubiragira indugumba. Igihe umuntu ariko aragira imyimenyerezo ngororamubiri exercice physique birashobora gutuma ibintu bitandukanye by'ibinure cyangwa se ibintu by'ubucafu ni ukuvuga ngo bidakiriwe mu mubiri bishobora gusohoka byoroshe, hama ntibishobora gutera ingorane umubiri w'umuntu. Iyo rero bishitse umuntu ntakore imyimenyerezo ngororamubiri birashobora gutuma umuntu agira nka excès d'acide urique, na cyane cyane iba yavuye mu ngaburo, nk'akarorero mu nyama biragwiriyemo cyane, mu nyama, muri ya mata, muri ya magi, biragwiriyemo cyane cyane muva mu bikoko, biraguje cyane ibintu twavuga mu kirundi bimeze nk'umwambiro.
Nk'akarorero twovuga ku bijanye na sanyangaburo, twovuga ku bijanye na sanyangaburo yo mu mugwi wa A hamwe na sanyangaburo yo mu mugwi wa C, irafasha cyane ku maso, irafasha cyane ku maso, bigatuma amaso abona neza. Hama nk'akarorero twovuga ku karoti bimwe twabwira biri mu mugwi w'imboga, karoti ziri mu mugwi w'imboga zifasha cyane mu kugwiza izo sanyangaburo, nka sanyangaburo yo mu mugwi wa C na sanyangaburo yo mu mugwi wa A. Ariko kandi mu ikaroti hoho hakabwiremo n'ibindi bintu bifasha ku maso, bifasha ku maso na cyane cyane icyo twokwita cyanidine et marvidine. Cyanidine na marvidine birafasha cyane kuri acuité visuelle, gutuma amaso ashobora kubona neza. Yego, hama kandi mu ikaroti harimo ibyo twokwita carotenoide. Carotenoide no kuvuga ngo umubiri ushobora kuhinguramwo ibyo bita sangaburo mu gwa A, ni kuvuga ngo biboneka mu ngaburo sous forme ya provitamine, na cyane cyane provitamine A. Hama rero umubiri ugaca ubihinguramwo vitamine A cyangwa se retinol, ibyo nabyo bikaza kubaka amaso, na cyane cyane agahimba k'amaso bita makira cyangwa se retine, gashobora gufasha kugira ngo umuntu abone neza, na cyane cyane nk'ibyo bintu by'amaso. Hariho n'ibindi bintu biza gukenerwa mu kubaka amaso, nk'icyo bita liteine, nayo iraza gukenerwa cyane, nayo ikaboneka mu ishu, irashobora kuboneka mu ishu no mu mboga zitandukanye, na cyane cyane no kugira ngo umuntu ako gahimba kiwe bita makira gashobore kubakwa neza. Iyo uguje cyane mu ibintu by'imboga, amashu aribwa ari mabisi, cyangwa se amashu, brocoli, chou-fleur, amakaroti, amaepinare, ibyamwa bitandukanye, ibyo birashobora kugwiza cyane ibintu byoshobora na cyane cyane gukinga yuko ako gahimba bita makira gashobora kuba atake cyangwa se kugwanywa n'icyo bita radical libre, kuko icyo bintu bita radical libre nibyo biza gusangangura ako gahimba bita makira, bigatuma amaso yoshaka kunonekara, akaba yogwara indwara zitandukanye, cyangwa se umuntu akaba yogenda agira ingorane kubura vitamine zitandukanye, amaso nayo agaca agenda hasinzikarira. Hariho uzosanga kenshi bambara amarori cyangwa se bagwije cyane indwara z'amaso. Ndiza cyane bagwize cyane imboga, na cyane cyane ziribwa ari zibisi bita salade, hama bongera kuze cyane n'ibyamwa, ibyo bishobora kubafasha mu kubakingira indwara z'amaso.